nakubitiye mu bitaro inshuro zitatu narashobora gufata umuti ndi muhira ntushobore kumfata ngwana intambara nakijijwe n'amasengesho ndibuka dimanche tuvuye gusenga nari nasengeye ngaha ndasohoka nshitse ngeye gutyoye ntarashika muhira nja muri crise intwari impwemu zirakupika zose sigara nyene by'ukuri bingora guhemuka ndavuga ati nta handi ushobora kuronka impwemu atari hamwe mvuye ndagaruka ngaha muri repentance hari muri kirite yo kumugoroba ndaza ndahasanga hajya ku muryango umwe bakunda guhangwa some sindamuzi izina abantu bangaha ntabo ndamenya amazina acara arafata gutyo ukuboko ndamushimiye cyane byimva mutima kuko yaramfashe ukuboko gutyo bitakunda ko ndamugira ikintu kuko nzi ko nigeze kuza kansengera darafata ukuboko gutya aranjana hajya ntashobora kuvuga impwemu zakatitse aranjana hajya aransengera agwana intambara z'ingwara nari ngwaye by'ukuri impwemu si byakunda ko mvuga kuko urumva wenyene yarabona ko ngwanye cyane aransengera ndavomisa cyane uwo mwanya arambwira mbe ndaruhukira hajya ndicara umwanya mutoya ku ntebe numva impwemu ziratanguye kugaruka ndashobora kuvuga n'uri impande yanje agashobora kunyumva uwo mwanya ndicaraho haciye umwanya numva nyene ndakize ndataha ndabandanya iryo joro ndasubira kuronka agatiro je ukwezi kwa12 sinashobora kuvuga ngo ndatora itiro iminsi yose nararana akadobo ko kuvomisa kubera iyo crise ya ntwari impwemu narakorora ngaca mvomisa ariko nava ngaha aye naje mu masengesho ngashobora gutora agatiro Imana ingwanira uko muri veye ya bonane ndaza umugabo ararana ubwoba by'ukuri na wene nubwo ataraye ngaha yararanye ubwoba twasa nk'abararanye muri veye yavuga ati niteze telefone ko bampamagara ati musange mu bitaro bindaka kuko yarazi ko jewe ndi nk'ahantu harakayaga gutya naja muri kiriza umwanya wose ndataha ndaja ku mirimo umwanya mutoya hari kuwa gatatu wa bonane hamanda nguma mfatirwa sinarose umwanya wo kuvuga ngo nje kuryama nca njyama mu ijoro kubera naciye ngira abashitsi uwo munsi wa bonane njyama mu ijoro ico mvuga ati Imana yaranyiyeretse bahora bavuga ngo abantu bumva ibintu bibacucagira mu ijoro je mu ijoro ryo kuwa gatatu buca ari kuwa kane hari bukeye kwanza kubera urumva nari ifise itiro ryo muri veye ku murango sinari naryamye hazi ikintu ku ruhande njyamyeko kimija gabiri umenga n'umuntu amija amazi nkuko ndavyuka ndasenga ndavuga ati Mana y'igicaniro ca repentance nimba ari umuroza mpiga ndasavye ububasha bw'igicaniro ca repentance kingwanirira kuko urumva yari amazi yaradukorotseko turyamye mu gatondo n'umutware wanje yarayumvise ko naciye ndamuvyura ati heraba kukubuka umenga n'umuntu asutse kwa amazi kuko hari hamaze guca mugakora ko nari mfise itiro ryinshi byarankanguye ndakanguka turavyuka hanze kuko turi mu rupangu turi abantu babiri ngo turabe basi ko ari nk'umuntu ariko aravomera amazi akubure ico gihe dusanga umuryango w'umubanyi urugaye tureraguza none uwo muntu yamije amazi akadushikira turyamye ninde n'umukozi ntiyari bwavyuke tugumaho mugabo muri uko bwanya ukuboko niseguye kugubinyanya ndavyuka ndicara ndasenga ndavuga ati Imana ingwanirira hari tabarozi bakinda bagira iki Imana ingwanirira hari uwo munsi kwa kane ngumana ubwoba mu mutima ariko ndavuga ati Imana wewe ko wangwani ukwezi kwa12 nkakurengana ntasiba ibitaro weekend igeze wamenga no shashaka kuba nditahiriza mu bitaro kuko sinashobora kumara weekend muhira ndavuga ati kwa12 ko nakurenganye nuko ndazi kuzondenganya rero Imana yo mu ijuru irangwanirira ndakira ndamahoro yose numva ko nshimira Imana y'igicaniro ca repentance ndayishimira cyane byo mu mutima Nimbari ikintu kibi kibabaje ni ikintu gitwara impemu muntu kuko ubuzima bugizwe n'impemu kubona rero Imana umutabara kandi by'ukuri abo bazimu tugiye guhangana nabo kugeza ku rugero batazosubira kwegera ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro magaze ngashima Imana je naje ngahandushe ndemerewe ndushe cyane nkasenga ariko narageze ngahamaze amezi 5 nashitse ahantu nduhukira umutima wanje wararuhutse meze neza cyane
umubiri nazanye si ofise naje nonze ubu natanguye kuvyiba natanguye gusa neza. Ikindi cya kabishima Imana nuko naje ngaho umwana agwaye amazi umwaka n'amezi 8 umwana baramusenge umwana yarakizwa aravyibusha sa neza arafungura. Ikindi cya gatatu shima Imana itariki 15 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 uheze niho nagwaye nafashwe n'ibintu bihera mu muhogo bidugana n'umutwe ndumva ko ngwaye malaria ko malaria barayibura ndapimisha barayibura candaza ngaha umukozi Imana arambwira ati we ibintu byo bimeze ukuntu uko ati kandi umwanya uva ngaha bagusenga inshuro 3 ukigenda kwa muganga wipimishe malaria baransenga ko Imana barankurikirana baransengera navuye ngaha nabohotse nakize ariko ngoma numva umutwe ugira upaye ukugira usare ariko ibyo byose kubyo bagumye Eric agumya nkurikirana kira Dimanche kwanda umwanya Dimanche byose byaraheze birakira. Hari ikintu kimwe kitaheze ngenda kibabwira ubunyene ubu masengesho ya Elise asenze ubunyene nje numva neza ibintu bimotera gukora kuva ico gihe itariki 15 sinebwo numva ikintu kimotera cya kinukira nasanzwe ngwa amasenezite ariko numva imota cya ntibinuka ariko vizo tariki 15 z'ukwezi kwa 11 gushika nino saha sinumva ikintu kimota cya kinuke rero muri amasengesho duhejeje ubunyene ya Elise mukozi Imana Elise nuje numva ibintu bimotera nkumva umenga n'umwotsi ndaraba hejuru kundaranyaguza kugenda akari umwotsi ndabura ariko nukuri Imana ari nkijije gushika nino saha numva amazuru yose yaziburutse ameze neza ntiyugaye Imana ihabwa icubahiro cyane amen. Haleluya. Ndashaka komera amashimana. Enga mubona magaze ngaha kujya naciye mu bikomeye cyane araheze nk'amezi 7 ndi mu bugaragwa bwo kuyerera n'umuryango yerera. Kena narabuze amafaranga y'inzu atakaza mfise mwene nzadusohora amaze kudusohora umuryango ndawusabira indaro kwa mushikanje hama nanje ngenda kuyerera mu bagenzi. Haheze amezi 3 madamu rafise ahantu akunda kugenda gusengera akazavuga ngo umukozi w'Imana ngo yamubwiye ngo tugomba turonka inzu nziza. Je naje nkavuga ati reka turindire ivy'Imana izokora. Je rero narifatiye haheze amezi 3 mbona atakiko kiravamo mugabo je sinagenda gusenga hanyuma mugabo madamu we yaragenda gusenga aho hana sanza sengera. Je ndaguma ngaho haheze amezi 3 ndavuga ati jewe ko mbona ibintu bitagenda neza je ngoma gende kugera gusenga kwa rugero shengero nama numva. Je nari nizanye ngaha nta muntu yanzanye ngaha nje gusenga hari ku munsi wa gatandatu waraheza amezi 2 ndi ngaha nje gusenga baravuga baguma turasenga baravuga yuko abantu bari ngaha bagiye kwishura ndavuga ati Mana je urabona maze amezi 3 ndi mu gahinga umuryango uraturatura naronka pike y'irasiyo gusa mugama mahera y'inzu sindaronka akazi ndakabura haheze imisi ku Noheli hagomba hagere ndavuga ati Mana ako nyene kabisa Noheli gombize atakazi mfise n'abana bari mu gahinga nanjye ndi mu gahinga Noheli bazohejya gute ndaguma ngaho butari Noheli naje gusengera ngaha ndagenda umugoroba hace haza umuntu acarambaza ati bite ni sawa Noheli yibona gute nesha Noheli yibona gute katakazi mfise uruzi no muryango uri mu gahinga nande mu gahinga burya shakura mu mfuka ca 5,000 amaze 5,000 madamu ku mugoroba barantelefona bite ni sawa Noheli nziza tuyisangiye twese ngo none ngo bimeze gute ngabona nta Noheli none ndaguhe Noheli atakazi ngira ngabona ndi mu gahinga ndagusaba indaro kamushikanje nanje ndi mu gahinga ndayiguhe gute ati rero je ari umuntu amari 5,000 ngutore bino 5,000 hamurawe kuno je nimba darubusa hamurawe kuno sumira abana mujyambwe ngo ya ibyo 5,000 ntobimwe ahubwo genda urabe icyo uryamo ibindi tuzobimenyeje je ndaguma ngaho 5,000 nace ngenda ngoramwo furusana candayinga candagenda ngwa imcanja ninga z'igihumbi n'amajana 5 burya candagenda kuryama ngiye kuryama bukeye candazinduka ngaho gusenga ku Noheli nje ngaho gusenga mvuye ngaha dusohotse cyagagura uvuge ivy'Imana yakoze ndumva ivy'Imana yakoze rero byinshi ku Noheli nce nguma ngaho bukeye ku Noheli mvuye ngaho gusenga ndashika hano sanga umugabo araho umugenzi arampamagara nari mvuye gusenga nyene nshitse ntarashika nawe nyene sanzwe sabye ndara carambwa ati nibaguhifana arangurira n'inyama ndafungura oya cyambwa ati nawe muhira gute
je muhira nyene mugasi sawa bijya bimeze uko nuko ashama ibihumbi 10 shire madamu bagurira umucera abana ndabimushiriye madamu acambwira ati twara bino bihumbi 5 je ndatwaye 5 cyenda bitwara 5 mundu ya bonane rero ikimana yankoreye ngwiki burya mundu ya bonane naciye naraje gusenga mvuye gusenga ngaha mwaje amasengesho arangiza umwaka nayasenze yose burya hacaza umuntu acambwira mwijoro nyene guca ya bonane acambwira ati burya rero wenda shaka ndaguhe pike hama je ngomba kuduka uzoyisigarane ateguka bisa wo bukoze burya naraye mu makesho ngaha nazindutse kuri bonane ngenda ku kazi utanajyama yego ntanajyama naciye ngenda wa energy zibiri ndavuga ati jewe itiro ryo hava rinyisha mugabo kubera batanga ikingoro mfise mu mupfuko ngomba ndondera amahera burya naciye ngenda ku kazi ndagenda ndakora nukuri no munsi ni ku munsi wa gatandatu no bonane yabaye ku wa gatatu ejo mwijoro naraye nkwijije ibihumbi amajana 3 cana avase ibihumbi 300 yinze none ubu twaraye twimutse umuryango twararanye n'umuryango umugore n'abana ubu twaraye mu nzu narenzishe yego kabisa imana yaraye bikoze gusha abumvishe gushima kwanje imana bahezagire ama mwarasenye murakoze amen akazi gahora hapana murakoze cyane bene baheze amen amen mugireza mwami kiganza cy'imana kirane nawe mubere nyinshi kandi twagushimiye kuri bonane iminsi 3 y'amasengesho arangiza umwaka ko hari cyo wakoye ku buzima bwiwe akaba yasubiranye n'umuryango none rero akazi gahoraho kandi mugire neza azogaruka ashima imana mu izina rya Yesu amen.